Your skin against mine is a fire. Buri kiss yawe gari nkora hano. In your love niyo nshaka kwibera forever. Yeah, kure y'abakwanga, hafi y'abafana. Keeping my round twigumanire night and day. Yeah, you love me for let's move our body. We fall every night and day. Niyo byansaba manije nozana dollar bikunde nkugumane. Yeah. The way you feel me very sorry. Ndasaba ndora basilisito. Shakupa juice. Sinimekupa juice. None iratuma je ngumanga. Mbega uribaza. Wewe nk'ubu mama witeze ko bazokwa anga. Anga jeje nyene nije nzoyakata. None mama niwe uzobwira kuri umuhungu. No uzobagiye ni. Cara abahungu bagomba kwibwa vire. None uribaza mbega inkwano ni. Ndabaramukije cyane bakunzi ba EATV nizera yuko meze neza bivanye naho umuntu wese aherereye. Ndababwira ati mwiriwe na mwaramutse bivanye n'amasaha urabiye ikiganiro. Nongera ndabifuriza umwaka mushasha. Turacari mu nzu ya mbere guys. Turacari mu nzu ya mbere. Uno munsi turasozera inzu ya mbere y'umwaka wa 2026. Ndabifuriza umwaka w'imigisha w'imihezagiro. Ivyo mutashoboye gushikako mu mwaka uheze uyu mwaka mushikeko katika jina la Yesu tunakemea mapepo yote tunakemea. No wingeme wanyu Shade Queen nk'uko mumenyereye mu kiganiro TUA. No musidufise umutumire benshi muriko muramubona n'abatari bamuzi. Uno musi turamumenya mu bwami bwa EATV. Uno musi murabona yuko twahinduye location, turi ahantu hatagase, ahantu hameze neza. Hama turiko dukorera mu Buyenzi ahantu bita Ereka Table. No turiko turakorera kaje rero hari ibintu bitagase, ibifungurwa, ivyo kunywa. Karibu cyane ntimwitinye. Reka rero sindabarambire twakire umutumire wacu. Karibu cyane musanze mu bwami bwa EATV. Yeah, merci beaucoup Chacha. Nibaza uko ni ryambere dukoranye. Ariko TV ariko TV yanyu iragenda ikurikirana kuva kijya gihe kuri rya TV ya mbere ry'abatwaye uyu twaguma ariko sinakugaye nibaza twaburanira time. Yeah, okay. Ndagiye cyane kuba duhuye irya mbere. Iminsi myinshi ndabaraba ariko kuba duhuye soke kuba tanzi nitwa Octi Smart. Turi ni muri Africa Bar. Pito resto. Ariko zingira n'ibinyobwa barabibizi. Iyi ni table ya Ereka. So location no banza kubabwira ni mu Buyenzi Butema Avenue numero 29. Bazoze hariho everything. Kumazina nitwa Octi Smart. Nibaza ko twahuje n'igikorwa gishasha mfise. Yeah. Nibaza impamvu tuje gukorana kubera new song. Nawugira ko mu gihugu cyahira umva je Erega abadukurikirana abadukurikirana fuko bakwakwanyi. Hari umuntu arabi ikiganiro mu ntango yumvise mwengo nta vyataraga again. Atabishasho fisi. Byari byaranse. Ikibi ni cameraman yazanye yakweretse kamera. Undi nari kuzana. Nibaza yuko umuntu rero ariko aradukurikirana kino TV ikiganiro kimare. Nibaza usibazo byinshi uzakumbaza kandi nanjye am ready ko kwishura. Okay. Nabiyazi. Umbe di chef. Ibyo nzakubaza biza kuba bivanye n'ivyo. Okay. Naomba taje ndaguswarika. Yeah, reka dutange. Okay. Octi Smith. Kubata muzi. Octi. Guys, murumva? Sasa mustena. Nonanse Octi Smart. Kubera iki Smith? Narushe niyo mpamvu. Okay. Pardon. Okay. Mbega kubata muzi yatanguye gukora ryari. Ikintu cyatumye aja mu muziki ni ikihe? Yeah, Octi Smart navuga aracyari muri new generation no upcoming. Natanga umuziki wanje 2024 natanguranye n'umwaka. Urumva? Ndibuka my first song nayisohoye le premier z'ukwa mbere 2024. Umvira izge ngana gute? No munsi 2026 bisigura yuko ari imyaka ibiri. Yeah.
imyaka 2 ndi mu muziki. Mu myaka 2 ni kihe kintu maze kunguka muri uyu muziki ndundi? Ikintu cya mbere maze kunguka muri muziki n'abantu vraiment. Wowe twamenyanye kubera music. Twamenyanye umaze umwaka umwe uriko rakora. N'ubundi haracyari abandi benshi tugiye kuzomenyana kubera umuziki. Kubera iyo nakora umuziki ntitwari kumenyana kandi n'abandi baracaza turacyamenyana. Nicyo kintu cya mbere nishimye. Ubundi bavuga ngo abantu bahari n'ibintu birazi. D'abord nabanje kwiyegereza abantu ndabaronka. Ibindi ni mu nyuma kandi nzobabwira ivyo nashitse kubera abantu nzoba nahuye nabo. Ya. Uno munsi ufise indirimbo zingahe kuva uri kurakora? Mbega indirimbo zawe ni kihe kintu zigisha bene gihugu na leta muri rusange? Novuga till now mfise indirimbo 5 harimo niyo nshasha. Video audio? No. Audio ni imwe, video ni 4. Urumva? Hama indirimbo zanjye simaka ngo ntanga ubutumwa mu ndirimbo. Hari indirimbo za vibe ntuburi kuraho ubutumwa abantu uba ushatse gusa baryohewe. Hari indirimbo ushaka kumviriza igatuma wumva unezerewe uryohewe ata message nimwe irimo. Urumva? Ariko bado wenda sindirimbo zishe message. Urumva? Ni indirimbo meruka gusohora si true story yanjye ariko irafisa biraba. Siritu abantu bari muri love. Hari ibyo mba nabavugiye nyene bituma urukundo rwabo bavuga ati wow. Uti indirimbo ndirimba simpaka zitange message. None indirimbo uri kurakora mu gihe zitaba ziriko zitanga message ni kihe kintu uzoba uriko urigisha bana bakiri bato dufise canke umwe yifuza kuza mu muziki ndundi mu gihe ariko bumviriza indirimbo ntasangemwo inyigisho nimwe kira ndirimbo yaba y'urukundo irafise message runaka yaba y'ubuzima ifise message runaka none wewe gute ukora indirimbo zitagira urumva wewe ukora okay reka ndakubaze mbega nko wewe indirimbo zanje hafi ya zose ndabizi urazizi iyo uri kurazumviriza ntiryohebwa je nkoze songa kugira gusa nk'umunezero it's okay ivyo bindi vya message no je nkoze indirimbo ukaba uyumviriza ukumva ko uryohewe menya yuko umunezero nije ndaguhaye ibindi uburondera n'ivyaje apana ngo message ndakwigishe kuntu barima je ndaguha umunezero gusa mugani wabaraho hamijuru kironderera nkwaye umunezero it's okay. Ati ngo haye umunezero sawa. Mbega indirimbo zawe wifuza yuko zigera hehe? Wewe ubwawe wifuza yuko ugera hehe ufite zishikana? Umva ngubwire nta muntu n'umwe atifuza kugera kure kandi nta muntu n'umwe kwisi adakeneye umunezero. Nimba nkora indirimbo zitanga umunezero isi yose igomba kuzoryoherwa kubera artist Max. Voilà. Niyo mpamvu rero nakubwiye ati nkora imiziki kugira ntanga umunezero mu bantu. Niyo mpamvu ubona kenshi nibaza kuri love ku rukundo kubera mwino minsi usanga n'umwana w'imyaka 5 ngo barafise mu boyfriend Senka nimba ari mu buyenzi wanyu abana bafite imyaka 5 usanga ndafise umusheri ntavyo urumva bagasha bayagiki none rero urukundo rurabaho feelings santima urumva santima kuri Senka none Senka ntabari umuntu rega hakundika imbere hakundika umuntu wese afite umutima none abana baze ubize umutima ugomba gukunda urumva Senka none ubuziki bijyanye n'ubuzi ndakubaze wewe ugishe Senka nta bana mwagendana kumva ngo naka n'umusheri wawe Senka yari bijya vya makopo kwenda mbere ibintu vya love ariko rero ugomba kumenya ugomba gutahura yuko turi 2026 we nawe wakwije Senka mu mademiri ngira 10 urumva ibihe vyarahindutse Prince imyaka igenda ihera ibihe navyo birahinduka menya yuko umwana w'imyaka 5 ubunye araja mu rukundo akavuga ati ndafise umusheri aha canke hariya kijya gihe rero muziki twe dukora nabura kanta découvre mu mutwe urumva avuga ati aka kantu ni keza ugasanga nta du challenges twabana urabona kuri TikTok canke ahandi bariko baryohewe n'abanyempano bagenzi bacu none aba bana bo muri quartier ukaza wumva ngo umusheri umwana wa Senka ngo ndafise umusheri muri make ntavyo urabona cyangwa uravyo bayagiki none nkunda bashika kuki apana bashika kuki sinkundo zose zisaho ashika kuri Kenza ameze no reka nkubwire kino kintu kandi ukinde kuki
simaka ngo urukundo rwose rugiraho ruza gushika ntaba ex ufise wewe inkundo zanyu zafite no tell me inkundo zanyu zafite nabo barakundana urumva bakazohebana bamaze ariko kandi bafise ico bamaze gushika nisikirize kwanza nicagiye usanga ageze muri 20 gasanga barasubiye guhura kumva ko atera story we twarakundanye tukiri ba peti wa 5 none no musaba amavuta akayangurira jewe nuna amavuta baba bakiba kwa ba mama babo bagomba kubiterega wowe hari binakugera none ndakubaza mama wawe arakugurira iriya boro hariya haboro arakugurira Kotex mama wawe Kotex ariko Miriam no mama ingu bivuki tugende kure reka rero mubwire basi tugende kure mama wanje numfana kandi wa mbere mama sawa tuzobona comment urumva tuzobona comment wawe mbuze amahera we ntugurira apana bimwe abakobwa bigirisha amasoni ngo ntibivugiwe kuri kamera ibintu tuzi je mbuze amahera mama wanje arangurira nimba mbeshe mama bivuge muri comment ya mbere ni ya mama wanje okay nta kibazo ndavye iyi 2026 wala abakobwa muzokoma ubu umvira ivyo byo kubagurira Kotex nini biheranye na 2025 wala turaza umviriza wala turaza kubona commentaire kwikiganiro z'abahungu benshi bavuga ati naje byaheranye na 2025 amavuta utajuhuzia wewe mwenyewe yani everything ndaguha dukundanye gusa uze umve jengene kuguha wa munezero gani hauna utagira ibiko kupiga tu wagwana wagwana iyo kubera iki kubera iki hari abatanga amahera nimba ari yo gwagwa niyo wawe nyine bande batanga umuhungu none n'abakobwa bayatanga byaraheranye 2025 umva mubwire barahonze 2025 yari abahungu batanze amahera meme naje ntabuze umukobwa nabana ari amahera ariko i 2026 maze no okay i 2026 no twarabaye ingumi apana ingumi twarikahuye apana kuba ingumi twarikahuye wanse kutuzimana turi waje maze ani muri resto urumva ikintu kimwe ndeka ndabwira hani muri resto kandi twaje kuhakorera kubera ni heza cyane naho na shooting ijya ndirimbo urumva voilà sikuvuga ngo murabashitsi ari muri resto ahubwo mwagomba kwigurira tukaryoherwa reka damamaga servera tuzanire jisi sivyo urashaka fanta yiwanje hamagara servera gute nabumwira n'uwizuza kuriha nukuvuga ngomba kwereka bariko baradukurikirana kwari rya nyuma nzoba voilà kugira dutangure 26 hamagara kandi bayizana bayibona oyo ngomba nkakwanye wewe urafifanta Burebo ama plastique leta sasa moja bakuzi ba EAT je umviriza no hapana gupa hapana wala ifana nkuguri ni ya mbere ni ya nyuma nguri y'umukobwa jite gusa kukwereka yuko ego nyene ndakwakire kubera ko kanona ko mwego bakira uyu turi kumwe nini hari kamera iko wapi ako wapi sasa kandi hariho n'umugenzi wazaranye na bari berekane none yagiye uri kurabesha bariko baragukurikirana turi babiri kuri screen bana batano babiri ngo reka rero bakuzanira iyo fan ariko ibintu mwari ha 2025 ngo boyfriend wanje kungurira amavuta Kotex nini no shasha none ngubaze man wewe amafaranga uronka uyakoresha iki nawe urasoba hongu honga cyangwa usugura ibindi bintu sindi migamba kora natwe rero dufite imigambi tugomba koresha amahera yacu okay reka tubandanye n'indirimbo yanjye indirimbo ijya ndirimbo ni kihe kintu yaje guhindura canke ni kihe kintu yaje isumba izo warufise novuga yuko ijya ndirimbo ikintu yaje isumbya indirimbo zose maze gukora no kuvuga tugenda turonka ubumenyi mu bijanye n'umuziki kubera kwiskora cyane uramenyana n'abandi ba artiste hari impanuro baguha hari ibintu bakwigisha novuga yuko ni indirimbo nziza gusumba izo nari maze gukora production yayo ni nziza video yayo ni nziza ico cyo nico cyambere abantu bagomba kubanza kuraba bakavuga ati what is smart turavye ivyo yakora before ni indirimbo hariho step yagezeko urumva
yeah. Okay. Indirimbo ni filmi. Mbega irya ndirimbo. Ni ikihe kintu iri kirinjiza turetse ivyo uriko uravuga. Ni ikihe kintu iri kirinjiza kuri Orti. Akarorero nk'amasho agiye atandukanye. Uburyo iki ni ikihe kintu iri kirakwinjiriza gusumba zirya ndirimbo zawe. Indirimbo ndeja iracyari cyane. Amaze kunyinjiriza ibicanye biriya ariko turabona iri kiraduga visibility yayo iratuma nishima ndavuga ati hari abantu benshi bayiraje hari dusanzwe tuzinanye hari n'abandi bayiraje tutazinanye baciye bamenya Orti Smart niyo mpamvu nakubwiye ati ikintu cya mbere nishimira no kumenyana n'abantu d'abord hama nimara kumenyana n'abantu nkabuza mukaba benshi ibikorwa byanje rero natumubiraje bitanga kuma mutanga Yeah. Okay. Indirimbo turabona ari video nziza kandi audio ikoze neza. Irya ndirimbo yagutwaye amahera angana gute? Yagutwaye uburyo bungana gute? Ari fantasy meze gute? Impahembe ikanye. Wari kuvuga ati nariko mvuga ati irya ndirimbo turabona ko ari indirimbo nziza dufatiye ku masanamu no muri audio. Mbega yashoboye kugutwara uburyo bungana gute? Mbega ubwo buryo yagutwaye uteguza kubugarukana gute? Jewe novuga yuko indirimbo y'amafaranga si make ariko sina menshi. Urumva? Si make ariko sina menshi. Baje nta embe. Navugiwe. Anje hari ibyo twarimo wait urumva deje twajeje gendo ya console urumva nakoresheje amafaranga si menshi ariko sina make ariko nshobora kubwira ko nangwa ntwa amafaranga aya ariko bumve ko ari menshi kubera video ni nziza na audio ni nziza kandi n'umuproducer yikoze arazinze urumva kuyagaruza naho nibaza azogaruka kubera indirimbo irikiraragwa kandi izongeza kure azogaruka mu buhe buryo azogaruka mu buhe buryo none rero ndakubaza bino biganiro turakora n'abariko barabiraba ari ababosi bariko baradukurikirana azoshobora kurondera Orti Smart amakazi kubera indirimbo yiyi kandi azoba yabibonye ibyacu kino channel yanyu okay. Uno musi Orti Smith turabona yuko ariko arakora ntituzi yuko ariko akora ku ruhande rw'iwe ntituzi yuko afise management mbega woduha umuco kuri ico njyewe ndiko ndakora umuziki wanje personnellement nta management fisi yani kila kitu ndi managinga nyene myself kandi urabona biragenda neza rero ikintu nifuza navuga yuko umuntu wese yoba afise icyo ashaka kumfasha abanza arabe ivyo maze gukora jewe amenyereye eske wa muhungu arafise inguvu arafise ishaka kubera ari abantu bakora umuziki batawukunda urumva atana gahunda yewe bafise bishakira abademu akarorero hari umutipe wo mu Rumonge yitwa Fabitozi namufise target yiwe ngo niyo kugira irira abana ariko mbabarire cyane ni big bro ariko nuko navyumvise so rero jewe umuntu wese yoba ashaka kumfasha gushira ukuboko mu byo nkora abanza arabe ivyo nakoze before nimba nabikoze kubera ndabikunda cyangwa se iyindi gahunda uno musi Orti Smart turabona yasohoye indirimbo kandi ikaba ari indirimbo ya 2026 turakunze kubona abasani benshi bagakora hits zikaba hits bagaca bicana bagakubita nk'umwaka wose batariko barakora mbega ku ruhande rwawe bimeze gute nyuma y'iyi ndirimbo twitega indirimbo zingahe uyu mwaka uratwizeze none mbega urazi impamvu ushobora kubona umu artiste yasohoye indirimbo mu ntango z'umwaka umwaka ugacukubita atarasoreye sinzi ko ari ubunebwe hari abantu dukora umuziki kubera tuwukunda nyine fu ariko ugasanga mu mufuko ntavyo atanje Imana iduha amafaranga rero tugakora umuziki mu ntango z'umwaka usanga turapambanye hamwe twakura amahera tukarusubira kuronka andi mafaranga mu mpera z'umwaka ugasanga umuntu abaye igikorwa kimwe mu mwaka abafana bagaca bakujajinga yewe na uyu n'umunebwe kumbe ntibazi hazoburana urumva jewe ikintu ca mbere cotuma ntakora umuziki nuko nobura amafaranga yo kubishoramo ariko mu gihe ntikomeye mbona n'izindi nzira nshobora kukuramo amafaranga
je ndabemereye yuko nzoguma ndabakubita imiziki nibabona ntinze kuba umuziki bamenye ko amafaranga yabuze. Turazi yuko buri muntu wese akazi kose bari karakora atabura ingorane agenda ahura nazo. Mbega Orti, ni zahe ngorane ugenda uhura nazo mu rugendo rw'umuziki wawe? Turekanye n'ingorane y'uburyo uko wayivuze kenshi kandi turazi yuko ariyo ngorane mukunze kugira. Turekanye n'ingorane y'uburyo, ni zahe zindi ngorane muhura nazo? Icyo nagomba kubabwira kino cyitwa ingorane kubera novuga yuko it's like ama comments, hari ama negative comments n'ama positive comments. Jewe nubwo nabivuze ndashaka nkorera ahantu nkorera rero na ahantu usanga ari mwirigara tuba turi kumwe n'abantu benshi. Mukora iki? Akenshi bavuga yuko je ndi mubaba ndumupaperi baba rero ahantu mba ndi hari abantu benshi kandi bavuga mu bintu by'iwabo abantu dukorana nyine pembeni iyo dufashe umwanya ko turayaga twabuze nk'akazi nibo bakunda kumponda ariko atagwanga rurimo. None Orti iyo bamuponze iyo abonye comments itameze neza itanezereje avyifatamwo gute? Mbega ni yahe muzi mu urumva negative comments ni itanga courage. Ndagerageza gutrayinga nkavuga nimba uyu mujamuri ariko aramponda cyangwa yashyizeho comment itari neza ambwira ati shoboye iki, ndavuga ati singomba gutakaza umuntu yagize amahirwe akamenya, singomba kumutakaza. Ikindi gikorwa nasohoye yashyizeho comment y'indirimbo atavyahaye singomba kumutakaza, reka niyaranje nkorere kuri commentaire yiwe, ubutaha nzomuha igikorwa nongere nzobone commentaire yiwe avuga ati wow bwa mbere narakunze ariko ubu uze ko uranyemeje. Niyo mpamvu rero je nkorera ku ma negative comment avuga ati ewa nawe ngomba kugukurikira ubu wanjye utanze class abundi hatabayeho ama commentaire ari negative twose twijajara ibyo dukora byose ngo ni bo kandi n'abagenzi banje nakunda abagenzi bambwiza ukuri umugenda ababwira ati Orti eba umuntu wanjye vraiment ariko mara boro ndakiyewa ameze nabi bo tumenye ikintu cyo gukosora. Allo reka ndi mu biganiro ndaguhamagara mu kanya. Urumva ugomba rero kwegereza baga abantu bose babona ko nataripo bakaguha iziyumviro bavuga ati reka rero zo kosora kunde bigende neza. Okay. Uno musi Orti ari mu muziki ubwa mbere ntitwari tumuzi nk'umunyamuziki. Mbega ni ikihe kintu ubwa mbere utabasha gukora utarinjira mu muziki uno musi ushobora gukora kubera umuziki urimo? Ikintu ni ikihe kintu par exemple basi kera warafungura ubugari n'ibiharage, kera warambara impuzu ya 5000, uno munsi sinzi yuko ufungura akanyama n'akabugari, uno munsi sinzi yuko wambara impuzu ya 40000, uno munsi sinzi ubuzima ubayemo. N'ubwahe buzima kera warubayemo uno munsi utari kurabamo? Ni ikihe kintu wabasha gukora utakora kera uno munsi ubasha gukora kubera uri muri carrière y'umuziki? Novuga yuko ugiye kuraba kera nyine haratangura umuziki hariho like abantu batemberana nko masaha ku kagoroba nyine ba bantu mutemberana eka ahariho hose ariko ubunye nimba dufashe gahunda yo gutembera turavuga ati reka rero maze nimba tugiye aha naha ntitugende n'amaguru dufume ducanga dufate taxi tudeplace tugenda ahantu kubera hariho abantu mushobora gutembera n'amaguru akakubona ngasi wa muntu amatubona kuri YouTube iki niki kumva mwico gihe ubusa n'uri karica blend ariko si no kugara je ndi wa muntu nshobora gufata ideni urumva nkavuga ati reka nakamahera ahantu ko ngiye mu Kamenge nimba mfashe ngiye nkabura bisi inza kwicara imbere sinje kubandana n'abantu inyuma reka basi nchange taxi yatwamire ngende mu Kamenge urumva mico gira kuvuga ngo kubaru kugara no kugira gusa ucunge blend yawe kubera urashobora kwicana n'umuntu akavuga yaravye nka songa yawe namujamwe ngo na erega hari abantu bazishasha yuko baga abantu babona ku mbuga hari abantu bahatari sana mico gira kubonya na hariya avuga ati kumbe nta birenze mu guha rero agaciro ivyo dukora tugomba
kwitwara nka kurya nyine batubona twitware kugira tubacange bagume batubona muri bwa buzima batubonamo urumva nico novuga mbona cyahindutse ariko bamenye yuko navyataye. Turazi yuko abantu b'abanyamuziki canke abantu bakunze gukoresha rezo soso cyane babavuga ko vyinshi kandi babafata uko batazi. Mbega Orti wa kera taratangura kuririmba mu kibano bamufata gute, bamuvuga gute, bamuyaga kwamaki, uno munsi ari mu buzima bw'umuziki bamufata gute, bamuha iyahe shusho? Ntangukiriyemwo kera ntaratangura umuziki kubera jakazi nkora ko kumwana gatanguye kera umuntu araza kwimosha akavuga ngiye kwimosha kwa naka, ariko ubunye benshi bumva ngiye kwimosha kwa nde, kwa Musani. Aho mbaye baranzi yuko ndi Musani vraiment, ni hantu ninjiye mu rupango tubamo bavuga ati Musani araje, ugasanga nyene ndi très différent n'abandi bantu urumva. Dusimbiye kure nka mama wanje, je mvuka ruguru, mama wanje ari ruguru, kera ntaraja mu bintu byo kuririmba, yambona nyine nk'umuntu asanzwe, ariko umaze kuja mu byo kuririmba nimba bise nkaronka amafaranga muri show runaka, mama avuga ati mama araba muri mikashi nagushiye ko Samiri, ndi mu Kirundo cyangwa ndi Muyinga nagiye mu kirori nayo nakoreye, avuga ati wa kumbe bya bintu umwana wanje akora birinjiza n'amafaranga. Mama wanje novuga yuko bwa mbere yarapinga ibyo nkora ariko ubu n'umufana wawe. So rero n'abantu bagomba gukora umuziki deja ukibitangura abantu biba bigoye ariko wowe ukomera kuri talent yawe ukavuga ati ngomba gukora, hanyerera hamanuka haduga iki n'iki ngomba gukora, wowe utari kuremera igihe gisokomera. Ubuzima rero mbayemo ubunye ni ubuzima bwiza, abantu benshi barazi ibyo nkora, nayo no mu kazi nkora hari abantu narose kubera nsanzwe ndi umunyamuziki, kubera nkoze interview nkavuga ndi umupapere nkorera hana baca bazi je nkeneye kumubona akaza akanyidondora nakubona tumenyana kandi niyo ndamukunda mu moya aca memba fresh ubwo nibise n'abantu bariko baje nkora kuri Kenzi mu Buyenzi nimero 38 bazoze kugira ngire umuryango munini na cyane vacances z'abanyeshuri zirahetse ejo ni kwishuri. Hari ikintu wavuze ati urafise indoto yo gushika kure aha iwacu ndetse no hanze y'igihugu. Hariho ibintu bimaze iminsi bica ku marezo sosiyo ku vyerekeye Satbi aho yagiye gukorera aho mu bihugu bibanye, baramwankira yuko sishinja kubivuga ko benshi murabizi, aho bamwankiye kuja kuri stage kuririmba gukora akazi kamujanye, baravangura sinumva ukuntu nobivuga, umvugo mbabarira amatwi ariko reka ndabivuge kuko n'ibintu byabaye ni ikintu cabaye. Baramwankira kuririmba baca bazana bimwe vy'amacakubiri ngo abahutu n'abatutsi, baramwankira kuririmba. Mbega ico kintu wewe nk'umunyamuziki ukivuga kwiki? Mbega ntubona yuko nivyabandanya no ngaho iwacu bizohava bigaruka ya macakubiri agahava garuka? Novuga yuko mu muziki ntagomba kubamo amacakubiri, umuziki ugomba kuba n'ikintu kiri international. Sinzi amacakubiri bashatse kuvuga hari ariko ngerageje gushyira muri manya amacakubiri y'ubwo bwoko nyene bariko baraza, ariko nimba Satbi yavuye ngaha akaja mu Bubiligi, hari abantu icambere badasangiye urukoba, kindi badasangiye na bwa bwoko ngira muko muravuga, ariko bahujwe n'iki music. Satbi agomba kuduga stage akabakwita akaba umunezero kubera bahuriye ku muziki rero uri mu Burundi, uri mu Rwanda, uri South Africa, uri Burayi, uri kwisi yose, muziki ni ikintu kimuri kwisi yose. Tugerageje gusesangura mu majambo yawe umenga uriko wibaza kuri Satbi, kandi Satbi ubwiwe atari we yabikoze, vyakozwe n'abafanzi. Mbega ni ikihe kintu wohanurira abo bafanzi, kuko abo banyamuziki bobo ivyo uriko uravuga yuko abartiste baba bahujwe n'umuziki, ego baba bahujwe n'umuziki ariko sibo kuri bo babikoze, vyakoze abafanzi. Nariko nibaza byavuye muri shapu y'abatera bakavuga ati naka ntaririmbe kubera ibicanke biriya, ariko urumva byakozwe n'abafana. Menya yuko Satbi n'abafana afise biwe original. Abafana ba Satbi harimo bamwe biwanje, harimo bamwe babyifije. Muri magina artiste agira ngo abana abafana banje. Nico gihe niyo mpamvu perezida yarigeze kubivuga cagiye mukombozi ariko ari amamaza.
ngo arashobora kuja ahantu akabona abafana ni benshi akibaza ngo bazomutora ibintu nk'ivyo bino kandi baga abafana biwe akoze igiteramo nibo bazi kandi na Safi bagikoze babandi nyene nibo bazi muri make nta mufana wa runaka kuvuga na nyara ba artiste nkunda n'umufana wabo ariko nimba fana Safi fana na ba Bruce Melody n'abandi ariko hari n'abandi musanzwe fana urumva rero umufana nagira ngo fana nakagusa arafise n'abandi akunda rero abo bafana baba barakoze ibintu nk'ivyo sinzi ubwoko barimo sinzi ngikini sinumva yuko bari abafana ba Safi bashimye kubicisha mu bwo buryo kugira haririmbe kugira haririmbe mu artiste bobo bagiye kuraba ariko sinovuga ngo niyo mpamvu yabitumye niko bashaka kuvuga ati no twebwe nta mukobwa dukeneye ko aduga stage dukeneye umuhungu kubera abo batagufana n'umukobwa bashatse ntutuge stage haduga umuhungu baje gufana sinovuga rero ibyo babikoze kubera ubwoko ubwo ni the way babikozemo kugira Safi haririmbe mu artiste bobo baje kuraba bifuza Otis Smart ndagushimire cyane twakoranye neza ariko mbere yuko turangiza twongere dutumirire abakunzi ba EATV n'abakunzi ba kuza kukurikirana umuziki wa Otis Smart filmi umuziki tubona uri kuraduga ku rugezo rushimishije uko bukeye uko bwije turabona avantage ariko nubwo biruko apana kuvuga ngo uburyo wiki apana guca wicara kuko tubizi kuri benshi apana guca wicara hajyo wicaye uratakaza benshi mu kurangiza gira ico ugiye abakunzi ba EATV n'abakunzi bawe rero okay umuntu wese ariko arakiganira uyu mwanya nyine ariko aragira abanzi aje kuri YouTube arandirimba amaze kwiraba bikamuryohera ayisharinge mu bagenzi biwe kugira nabo bayirabe kandi nacyo urashobora kubikora kiganiro karakora subscribe niyo televiziyo n'ukurakira banza fyonde banza ushire ko subscribe ushire ko like ashire ko samurati tunababwira je muri comment cyo andika ati je nari mushaje amede gusonda subscribe hama bandi natwe tu liking iyo comment ya hama reba bagende no kuri YouTube channel yanje ni Otis Smart platform zose nkoresha ni Otis Smart bagende ba following bankurikirane bansharinge bampuze n'abantu babo ibintu bigende fresh hama bibaye ngombwa ngenda batayemo akapera kubera arambona nagira ndakubwira tureke kudukwakwanya no kubera igiti cyabihereye ko man kwakwanya Your skin against mine is a fire buri kisi yaga inkora hano in your love niyo nshaka kwibera forever kure y'abakwana hafi y'abafana keeping my round twigumanire night and day you love me let's move our body we fall every night and day niyo byansaba manije nozana dola bikunde nkugumane the way you feel me very sorry Data madora basi nisitoke sikupa juice sinimekupa juice noni iratuma jengu manga ngoya bari bitu wewe tutaongea sana dola tugumane ego niyo byonsaba mahera nozana $, ariko bigakunda ugatenga bw'amasayi nushaka ndaguhera imbere ya kamera n'abantu bacibona ngo naguhonje je n'amafaranga mabademu kirazira n'amafaranga mabademu jewe yatange hari yaje gutanga muhira kwanje iwacu mbega uribaza wewe nk'ubu mama witeze ko bazokwa angahe jeje nyene nije nzoyakata niwe uzobwira kuri umuhungu none uzobagiye nini cara abahungu bagomba kwibwa vrema none uribaza mbega inkwano niki dusubire inyuma je nize section de langue twarize definition y'inkwano inkwano nagashimwe gahabwa umuvyeyi yareze neza eske mama wanje ntiyandeze neza no mama wanje ntiyandeze neza mugomba kumpa ko gashimwe mutakise ngo inkwano no nagashimwe no nagashimwe gahabwa umuvyeyi yareze neza mama mumuha ko gashimwe munyegukane yandeze neza abakobwa bakunzi ba EATV reka ntibabonye ko ari wayinyambitse bakunzi ba EATV ndabashimire cyane mwe mudahengesha gukurikirana ibikorwa bya EATV n'umuziki wa Otis Smart ndabwire ko ndabakunda cyane yashashate Queen umugeme wanyu ibiganiro biracabandanya nababwiye yuko 2026 ni fire apa na apa
wakuroga muroge, wakuhaki muhaki, hamtuwezi. Abatawawezi. Fabulous.